Shalom shalom akunzi b'ikiganiro Intahe Yubaka ni iteka ridasanzwe n'umunezero kugaruka kandi muri kino kiganiro nkuko vyama sindi jenyene ndafise umutumire adasanzwe atuzaniye intahe kandi idasanzwe. Tuzogira intahe zibiri, iki ni igice ca mbere cino ntahe nuno mutumire wacu. Karibu cyane. Murakoze cyane. Ushobora kwidondora abariko baradukurikirana? Yego, je nitwa Shimimana Felix. Nkasanzwe nkijijwe ake Yesu umwami n'umukiza mu buzima bwanje. Kandi nkaba ndiko ndakorera Imana. Yego. Felix akora iki mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe sanzwe nk'ibikorwa by'Imana. Nibyo bari ndakora kenshi. Sinavuga ngo mu rusengero cyane, mu rusengero tutafise iminsi ibiri. Ariko ubundi mwanya ariho yindi ministeri mari ndakoreramo. Yego. Urakoze cyane. Rero tugira duhere aho byatanguriye. Felix yoba yavutse akijijwe, vyagenze gute? Urugendo rw'agakiza kiyo bwagenze gute? Felix vyagenze gute kugira ngo ashike ku ntambwe yo gukizwa? Imana ishimwe. Kuvyo yadukoreye kimwe sinavutse nkijijwe, kuko bitanashoboka. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashike ubwiza bw'Imana. Nanje nari ndimwo mu badakijijwe. Maze kuba mvutse nakuze nkuko abandi bose bakura muri mu muryango basenga, nanje nkasenga. Bakijijwe? Gushika uyu munsi navuga ngo bakijijwe, icyo gihe twari tuzaye gusenga umuntu agasenga Imana nyene. Kuko twakuze twumva aho gusenga hama tugasenga, mugasi ntacyo narinzi ku bijyanye no ko bakijijwe badakijijwe. Muri uyu munsi navuga ngo ntibaye bakijijwe. Kuko nanje sinari nkijijwe, twasenga twese bimwe. Hama rero maze gukura numva nshaka nyine Imana, nkumva nyotewe Imana, nshaka kumenya iby'Imana. Wari ufise nk'imyaka ingahe? Ni ukuvuga ngo maze gushika muri secondaire, ni ukuvuga ngo umuntu abakuze bamaze gushika mu myaka 17, yego 19. Niho natanga kumva nshaka Imana, ariko sinari nzi ngo ndayirondera hehe. Naja muri groupe biblique cyangwa naja muri wigore aho numva bavuga Imana. Ivyo byose biri hose warajayo urondera Imana? Ego. Hama mangiriye ubuntu maze kuja muri superieur, ishuri nagiye kwigako, numva ubutumwa bwiza. Hama maze kububwirwa nakira Yesu, ngiga ubuntu ndonka umuntu acamba hafi bandanya afasha muri cyari kubona ko cyo kwakira Yesu Kristo. Hama uko iminsi yagiye hera ngenda nakira byinshi, ariko nta shengero nari mfise. Après yaho ntangwa kumva nkeneye ishengero, mvuga ati none kayimana yakijijwe, ariko nta shengero mfise. Ntiyakubwira uwo muntu ngo uje mu ishengero canke? Oya, ntabyo yigeze ambwira. Kimwe gusa nigeze gukora ndacibuka, nuko nafashe ingingo yo kugenda gusengera aho asengera nta mubariye, juste gutembera gusa. Hama nari sanzwe numviza n'ibiganiro bivuga ijambo ry'Imana bitandukanye, nkababika n'amanimero y'amatelefone y'abakozi b'Imana kugira ngo nzobarondere. Ariko rero muri abakozi b'Imana numviriza, numva ndashaka kumenya umwe hasengera. Hama ndamwiyadiresa ko acambwira ati je nsengera naha bimeze uku, ca ndaza kurondera eglise. Nama ndahaca ko gusengera, ariko ndahageze ndahabura, ndaharondera ndahabura. Ca mbabije gusubira gusenga hamwe kwa wundi yambwiye ubutumwa bwiza, kwa nari ndahabuze mbona ncerewe. Ariko nyafata undi munsi wo kuza nitonze, mvuga ati nzinduke kare ndaharondere. Sinzi kugira Imana inyugurira amaso ati rego umuntu yagwaye adresse ntiyakubwiye ibarabara, yakubwiye akabarabara. Okay. Ca ndavansa, ndabona akabasanga naho ncamvuye ku ishuri. Rero kuva uwo munsi noneho ndonka ishengero nk'umuryango, numva ndanezerewe nuko mbonye abantu bakijijwe barenga umwe. Kuna ceno niyo igicapo caho nahora kera nzi ngo tutasenga Imana, mugabo bishoboka yuko aho abantu barenga 500 badakijijwe bari ngaho batazi Imana bakora rondera Imana mugabo atayizi. Noneho mvuga ati abantu bose bari ngaha barakijijwe, numva nezerewe ivyo. Rero nivyo nuko byagiye bikwikana kujanye no gukizwa kwanje. Mu muryango byagenze gute? Ko mu muryango nawo ngira bari bafise aho mujana gusenga, bari bafise ingene musenga, aho wari uheje kutubwira bavyakiriye gute, byagenze gute? Intaye yanje yarifatanye n'ico kugira ngo yubake benshi
baba bafise bene wabo abavyeyi babo badakijijwe, baba bibaza ngo mbe bizogenda gute, ko nkijijwe bazovyakira gute, canke ho bazokizwa gute n'abave mu buzimire. Ariko bimwe mu byo noremesha abavukanyi canke bene data muri Kristo Yesu nuko nimba wiza Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, ivyizigiro wogira nuko wewe uri itara imurika mu muryango wawe. Kandi nta kabuza ni wemera kuba itara nkuko bivuga yuko turi bisagara byubatse ku mpinga y'umusozi, nta kabuza umuryango uzotabagwa. Je rero maze gukizwa nari sanzwe ntataha muhira ruguru, ariko nari sanzwe mbaha mu gisagara. Muga hageze igihe cyo kubatizwa, ndavuga ati sinobatizwa ngo ngume ngaha, ifuko umuryango bimenya. Babwire ntabwo wagize yuko umuryango ubimenye wavuta binezerererwa canke mu muryango wanyu mwakuze ngira bamwe bita ngo barayike bizera umwe wese nimba wewe uja gusengera hariya canke ko turamaze kumva yuko mu miryango myinshi hari igihe umuntu akizwa, amaze gukizwa usanga mu muryango bavyakiriye nabi, bayifashe nabi, uwo mwana baramuturubitse canke baramugeta uburenganzira wari ufise ntukibufise ko uburenganzira, ugasanga rero n'imindi miryango atacura bibatwaye banabinezerererwa. Wowe mu muryango wawe bavyakiriye gute bumvise yuko wakijijwe? Usibye yuko mu muryango wanje atawundi yari bwakizwe hama ngo avyerekane yuko akijwe by'ukuri, ntabwo nari mfise ko sinari nzi icokurikira. Ariko gusa muri jewe numva yuko ifu ko umuryango umenye ibyo nagiyemwo, babona agaciro k'ivyo urimwo. Rero nuvuga ngo ugiye cyo kubatizwa ndataha muhira ndabamenyesha kibuya je ngomba mbatizwe, narakijijwe. Kimwe novuga umuvyeyi wanje uko yavyakiriye nka papa, mu manya yari hanezerewe kuko yarambwiye ijambo nagiye kwitahura mu nyuma. Yambwiye ngo genda n'abandi barabigiyemwo barabivamwo, nawe uzobivamwo. Numva iryo jambo ntivuye mu munezero, bisigwa ngo ntanezerewe ibyo ngize. Mama ntaco yari gushaka kumbara kuko nari ntanguye gukura, byayigoye ko cankarira iki, ariko papa wumva umupapa gumara mu papa nyene. Ariko umutima wanje mba ndaremeshejwe ati uwo yaguhaye agakiza umwizigirwa tukazigama. Amen. Rero ndemeshwa n'iryo jambo umutima numvise ati nimba hari uwo mpaye agakiza ari kumwe nanje azotuma mbandanya naho uwavuze ibyo. Rero nagiye kubitahura mu nyuma, umuryango wanje maze gutahura ngura gutahura nawe ibyo agakiza nakiriye. Ni ukuvuga ngo maze kubatizwa nayo bamenyesheje n'abandanije ubuzima bwa Kristo, mbandanya mbaho ubuzima nk'umukristo nyene kuko tuba duhindiye ubuzima ariko ucubaho. Ni ukuvuga ngo mbandanya ubuzima bw'umukristo. Buke buke abanyegereye petit frère, abagansere batangwa kugenda bakizwa, abavyeyi yumvaho ntibaraza. Vyagenda gute? Warabatumira baraza canke wewe wasanga warabasengera gusa mugasanga bakijijwe? Nashaka utubwire kuko hari umuntu ashobora kuba aradukurikirana afise abavukana batarakizwa canke bakiri nyene mu buzimire, mu yifuza ko bakizwa mugabo ntamenye nabigenza. Wewe vyagenda gute? Po ya mbere novuga ni yuko agakiza si force, si nguvu ushiramwo kugira ngo ukinjize nk'umuntu. None ababihatira abantu nk'abavyeyi bahatira abana gukizwa, urakoze. Nuvuga ngo nasanze benshi babikora mu bwo buryo, aho bagomba gufatira umuntu ku nguvu bamushiye mu vy'agakiza, ariko siko bimeze. Ubushobozi bwacu buri muri Kristo Yesu. Kuri jambo rye bavuga ngo ubutumwa bwiza n'ubushobozi bw'Imana buzaniye wizera wese agakiza. Bisigura ngo iyo umuntu amaze kuba akijijwe hama akabaho iki jambo ry'Imana rivuga, hari ubushobozi busohoka muri ubwo buzima bwo abaho bufata abantu. Nuvuga ngo jana ifise abavukanyi, nuvuga ngo umuntu wa mbere yakijijwe direct kuri jewe ya petit frère. Twajana nagiye kwishura aho yiga. Yego. Twajana nagiye kwishura aho yiga nanje nkagenda aho niga. Uko byagenze sinigeze ndamuforsa, navuga ubutumwa bwiza muhira ntashe ku mugoroba twasenga aho yadusenge hama nkabwira ijambo ry'Imana. Najyashaka umukristo abafise agikizwa wa munezero abafise iby'agakiza bimba yo bishamwe abantu bose, nabasaba ati nimuze dusenge.
nari nsanzwe mba kwa Bofre nawe yaramaze nawe kukizwa amaze kubona nkijijwe après nawe imvuga ubutumwa bwiza narakizwa si jewe nabumubwiye ariko aho Petit Frere ko twabana aho nyene kwa Bofre akamara yumva ijambo ry'Imana rivuga ariko tuko turaja kwishura umunsi umwe numva namubwiye ati kizwa hinduka ufata ingingo ariko numva yindi jwi imbwiye ati yasuko abikora bimaze kwa bimeze uko ndahora ntashe muya tuvuye kwishure tutashe kumugoro kako ninye duha tubikora turasenga n'abandi ndanumva mwe yasuye kumwe ambwiye ati raba mu Maroma 10:9 amwasome cyane arahisomera arahisomera cyangwa ngo ngo bwa ndi Yesu ndakizwa cyane gata okay nimba utakizwa reka ndagufashe wakire Yesu acaratura rero gushika uyu munsi ni umukozi w'Imana we yakijijwe abihagazemwe neza hama grandser donc uwo Bofre yatwaye nuvuga ngo nawe uko byagenze nawe Bofre yagomba kubimushamo ku nguvu umugabo mu rugati wa mugore wanje wikizwa nanje narakijije yumva yo bimushamo ku nguvu namwe ati suko babikora wewe baho bwa buzima ugaragaza ivyama muri wewe tini wabaho ubwo buzima rukristo nta kabuza azobona yuko nawe hari ikintu agizene hajije bitume afata ingingo aranyumvira amaze kunyumvira mbwa ariko mara igihe kinini niyo ndiyumvira none azokizwa gute ngiriga ubuntu wa muntu yambwira ubutumwa bwiza aza kuntembera muhira hari ico yaje kumbaza nawe n'umuntu asinze bameze neza umugwa neza ashitse bamukunda mu baryohe kuna meze hama turavana turataha ako tutashe no mu frere ndamubwira ati buya mushikanje narakizwa acambwira ati narakizwa toya acafata programme yo kwati nzoga kajenyene nzango no kumubwira ubutumwa bwiza gusa acaraza acamubwira ubutumwa bwiza jewe arambwira ati burya mushiki wawe yakijijwe cyane Bofre ko yakijijwe rero abona gikizwa hari igihe atsitazwa nuko mucemenga muciye munezerwa nuko agiye mu byo bintu mugatatagwa neza ibyo arivyo wowe umureke nimba imbuto yayinjiye muri we nta kabuza uzabona afata umurongo nta gihe cyatwaye Bofre agiye gusenga madame we yamukurikiye yanabimenya ko yamukurikiye je nabwo ati je madame wa namubonye mwazananye ngo je musize muhira tibuye ari mu rusengero uyu munsi nawe Ganse nawe ni umukozi w'Imana akakorera Imana rero bibandanya gutyo papa niwe byameze nk'ibigorana gatoya kuko namwe yajambo yari yambariye yakunda gutembera muri Tanzania rero agiye muri Tanzania mu byo yatubwiye yavuze ati jina ingize muri Tanzania shankizwa kuko nabwo ntakijijwe ncaje mu busambanyi ncaje mu kaboregwe oro naje kurondera ubuzima tuzomutumira umunsi umwe nawe arafise intahe idasanzwe agacaje mu rusengero w'abakizwa agasenga mu bakizwa nje gituma yambwiye iyo jambo ati nari twabigiyemo twabivamwo sinari nzi gituma ariko maze jewe inyuma yaho aho Imana yaciye kugira ngo imutabare yigize kwaja muri Tanzania twagize afise deni agomba kwishura inatakaza afise aja yavuga ati ngiye kurondera akazi ganda nk'amafaranga yo kwishura agezeyo agwara ntiyamererwa neza abisaba bituma akazi afatinwe yo guhagarika ariko yumviza iganiro kivuga ubutumwa bwiza benshi bakunda guhora bumviriza kanguka hama nawe afata donc yasengana n'umukozi w'Imana acarakira akize acavuga ati ko nkize iyi ngwara nanje mfashe ingingo yuko rero ivyo vy'Imana ntazosubira inyuma acafata ingingo yo kuvuga ati abantu twasangira inzoga ntashe muhenzo yenda babwira acagenda no mu rusengero ababwira ati jewe nakijijwe aho yasengera gutyo ubu rero nawe asanze kakorera Imana abona akijijwe ahagaze neza mama yaje mu nyuma bigoranye ariko nawe Imana yamugenderera nari namubwiye ubutumwa bwiza araturakizwa ariko navuga ati yewe rondera ishengero mbona bimeze nk'ibigwanye navuga ati mureke papa ntaco kome yakiriye agakiza amaherezo Imana izogira ntizomurongora mama nawe afata ingingo nawe yo kuba mu rusengero ko nari namubwiye ubutumwa bwiza we arakizwa ariko hari hasigaye yuko yifatanya na bene data kugira ngo ibyo yakiriye abibemwo rero intahe nuko yakwirikiranye y'ukungene umuryango wanje washikiwe n'ubutumwa bwiza kimwe no vuga mu bijanye aho usigaye mu muryango wose urafasha okay no kuvuga ngo mu muryango asigaye bangahe nabo nyene bahamagara abasigaye ni babiri umwe ni umuhererezi jewe maze gukizwa nkaza ngaha mu rusengero nawe yaraza nawe mutumiye yaraza yakiri umwana mutoya cyane akaza muri Sunday school mugabo
kuba mama amaze kubona twese tuko turaja muri ibyo by'agakiza aca afata ingingo yo kuvuga ati uyu mwana wanjye ndamukurayo muri ibyo bintu kuba nawe wumva ntiyari bwafata ingingo aca amukurayo amusubiza muri byanjye twari turimo yamusubijeyo amubakuriramwo bica biragorana yuko umuntu agira ante asubira kumutumbereza kimwe mu byo novuga ubutumwa bwiza yamubwiye yabwumvise kandi nawe yarakiriye umwami Yesu nizaho igihe kimwe nawe azoza nawe agakorana bene data kuko mu gihe umuntu akijijwe ntaronka ahakoranira n'abandi bisigura iki nibyo wavutse ngo udafise umuryango udafise abavukanye hari ibyo wohomba byinshi cyane rero uwo ni wasigaye uyundi nawe amaze igihe kinini tutari kumwe hafi ariko arazi ibyo turimo wow Imana ishimwe cyane urakoze cyane Felix kuri no nawe dushingiye turumva ingene biciye kuri wewe gusa wa mbere watanguye gukizwa Imana ikakugenderera n'umuryango wose wahavusha ikigwa nirihe jambo wobwira umuntu uno munsi ashobora kuba akijijwe mugabo arabye ku ruhande mu muryango akabona ari wenyene agacika intege kumbure ko arabasengera n'igiki wamubwira kugira ngo umuremeshe umukomeze nawe areme kimwe mu byo navuga mbwira bene data banyumva bizeye umwami Yesu nuko iyo umuntu amaze kuba yakiriye Yesu agira inyota agira ishaka ryo kumva abandi umuryango bo tabagwa bo bivamwo ibyo barimwo ababona ubuzima barimo ababuzi bwo bakuriyemwo ariko akibaza ngo bizoca he bizogenda gute ko nakameze uko ariko Imana yacu n'umwizigirwa yakijije wewe ntiyonanirwa no gukiza abo bandi Paulo yavuze ngo sinari jewe nari ubinyuma nahamishengera ariko nawe Imana yamuzanye rero nabo bandi igikenewe n'igiki no kubasengera icya kabiri no kubamira ibyamwa bakabona bya bindi urimo yuko bifise ubuzima kuko abantu umuntu wese arifuza kubaho anezerewe mu mahoro muga ntibazi amahoro yova hehe kuko bamaze kugerageza henshi kuyarondera bidakunda rero nitwe wewe wakiriye Yesu ni ukwiye kuba modele yuko ayo mahoro ashoboka amen utaronse miliyoni myinshi tubatse amazu menshi utaronse ibyo isi yibaza ko yota n'umunezero bya bindi isi ironka ikabiriramo wa munezero nyene y'amahoro nyene birakenewe yuko wewe ubamira ivyo vyamwa iyo ico kimaze kubikwa uragikora ikindi nicuko nukwiye kugira ubwoba bwo kwibaza ngo mbe umuryango wanje vyakira gute kubera ko bivuga ngo nitutashobora gushinga intahe Yesu mu maso y'abantu nawe ntazokubaho dushinga intahe mu maso ya data kandi uwo mwami yavuze ngo ari kumwe natwe ubwo bwo badufise bwungene mu muryango wabyakira kumwe baca batwirukana ukungene tugiye kwangara ndisuye ku ubuzima bwanke oya si umuryango tumye tubaho ni Imana naho umuntu atobimenya niko bimeze ni Imana ibeshejeho umuntu wese ariho yaba uyemera n'utayemera ni Imana yemera ko umuntu abaho amen urakoze cyane Felix murakoze namwe ko muradukurikira mwavyumvise vy'ukuri biraryoshe cyane gukizwa biraryoshe kwakira agakiza nawe nimba warakijijwe ntugire ubwoba abari ruhande yawe nabazokizwa wewe baho ubukristo waronse baho ivyama hamureka Imana yikorere ni Imana yemeza umuntu ntimubaturubike ntimubabwire ngo none nawe ntiwokiza ngo urabona ngo ivyo kuragira n'ibihini oya tekana musengere ubeho ugaragaza ivyamwa vyawe Imana izomukiza nawe nimba uri kuradukurikira utarakizwa nukuri biraryoshe cyane karibu cyane uzubaho ubuzima buryoshe biciye mu gakiza ukaba wifuza kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwawe hariho inomero iciza inyuma ya kino kiganiro uze kuyandikira hari umukozi w'Imana yiteguye kukubwira ubutumwa bwiza kukuganiriza kugira ngo nawe ushike kuri iyo ntambwe y'agakiza idasanzwe ndabashimiye cyane ndabatumira cyane kuzokumviriza n'igice cya kabiri cino nahe ya Felix ahazotuganiriza ingene Imana yamwubakiye urugo amaze gukizwa hari byinshi Imana yakoze azotuganiriza atubwire ingene Imana yamwubakiye urugo ingene byagenze bya bindi abandi batavuga azobitubwira ido nido naho ubutaha murakoze